kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Umugwi w'igihugu w'agateka kazi na muntu nturi gukora akazi kawo nk'uko wategerezwa. Hari ivyo ukora kugasha, ahandi naho ugakorera ku murongo washinzwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Umuhinga adasanzwe wa ONU ajejwe agateka kazi na muntu mu Burundi niko abibona, akaba yavyanditse mu cegeranyo bucashikiriza mu nama y'agateka kazi na muntu. Mu kiganiro kw'isoko muraza kumva aho abanyepolitike bamwe bamwe bahagaze kuri ivyo bishikirizwa na Fortune Gaetan Zongo. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Intumwa idasanzwe ya ONU iraba ibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi isaba umugwi ujejwe gutanga amapete mu nama y'agateka kazi na muntu gusubiramwo gusuzuma ipete yo ku rwego rwa A wahaye umugwi CNDH wo mu Burundi. Fortune Gaetan Zongo avuga ko uwo mugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu uri gukora nabi. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga atubwira ivyo uwo muhinga wa ONU afatirako. Kubwa Fortune Gaetan Zongo, umugwi w'igihugu uraba ibijanye n'agateka kazi na muntu CNDH uno munsi ukora ku madosiye ajanye n'agateka kazi na muntu ubanje kuvangura ayatayiteye ingorane ukiyobagiza amadosiye ajanye na politike. Kubwiwe hamwe ivyegeranyo vy'umugwi w'igihugu uraba ibijanye n'agateka kazi na muntu vyo bitanga amakuru ahagije ku bijanye n'agateka kazi na muntu, biragaragara yuko utinya gukora ku bijanye n'ihonyango ry'agateka kazi na muntu ifatiye ku mvo za politike, kubijanye no gusesagura amatungo ya leta, ababugwa irengero, abahagarikwa hadakurikije amategeko canke ababurizwa igufa bikorwa n'abakozi bigendereza bikorewe abahogwa imvo za politike, abamesha makuru hamwe n'abari mu mashirahamwe adahari n'ivyicaro vya politike. Iyo ntumwa idasanzwe Gaetan Zongo abona ko icegeranyo ca CNDH umwaka wa 2022 atana hamwe cerekana uburorero bw'ihonyango ry'agateka kazi na muntu rudasiba gutangwa n'amashirahamwe aranira agateka kazi na muntu mu Burundi no mu makungu nka Florian Irangabiye, Christophe Sahabo canke Tony Germain Nkina. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umunyepolitike Leonce Ngendakumana abona ko inyifato y'umugwi CNDH idatangaje aravye ingene igihugu c'u Burundi kimeze. Uwo mugwi wo uhora ngo nturi kurakurikirana ngo shira habona ibijanye n'agateka kazi na muntu yoba ariko awuhora ubusa, kuko uwo mugwi urafise aho ukorera n'abawutegeka. Ntiwitegeka kujya mu hejuru yaho hari inzego z'igihugu, hejuru yawo hari inzego z'umugambi uri ku butegetsi. Abo bose kujanye n'agateka kazi na muntu bawutega kuvuga yuko byifashe neza, ata muntu agitotezwa, ata muntu yangazwa, ata muntu yishwa, ata muntu apfungwa, eka ko byifashe neza, abantu tumerewe neza mu Burundi. Rero ucukora uko nyene ko nta kundi wogira, ariko muri rusangi wihweje iba mu gihugu njya no ko batararonka akajyo gushika mu Burundi ngo bavugane nawo neza, nko mu mwiherero bakababwira ingorane bafise. Burya bafise ingorane zikomeye. Uyu mugwi washizweho muri bya biganiro by'Arusha cyo kimwe n'iyindi migwi nko mu gujere gutohoza ukuri kuri kahise no kumwanisha abarundi n'abana w'ingene ukora, nk'umugwi ujejwe ivy'amatongo n'ibindi. Uwo mugwi twarabonye ingene wakoze, amaraporo yasohotse twarayabonye ingene wakoze birazwi. Urwego rw'umuhuza ingene rukora twese turabibona, turabizi, turabibona. Urwego rujejwe ibi byo gukinga ibijanye n'ihonyabwoko ingene rukora navyo nyene turabibona. Ni ukuvuga iyo migwi yose yari yarashinzwe ngo ifashe leta, ifashe n'abashinga amateka, ifashe ubutungane kugira ngo ntihagire abasubira gukora amakosa twabonye yari yarakozwe. Iyo migwi aho gukora ako kazi umugambi CNDD FDD uyikoresha nk'inzego zawo. N'uwo mugwi rero uje by'agateka kazi na muntu urimo ntiwari guharana cyane cyane uwo nyene cyo kimwe n'ubita severe. Iyo ntiyari guhara kudakora ibyitegetswe. Kubwa Leonce Ngendakumana asanzwe ari no mu nama y'inararibonye zo mu muryango wa Afrika yo hagati CAC, abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kwikubita gashi kugira ngo igihugu gisubire ku murongo. Dusaba abarundi bose kuva hasi bakumva ico dukeneye, twifuza kuba mu gihugu agateka kazi na muntu kubahirijwe mu byose na hose. Twifuza kuba mu gihugu kirimo ubutungane kuri bose, ntabenya gupfa ntabenya gukira. Ugasanga abantu bamwe baba mu mazu meza, mu magorofa, barara neza, baryama neza, bafungura neza. Abandi ugasanga
baguye mu busho, abandi ugasanga baheze hanze y'igihugu, abandi ugasanga baranyegeye, abandi baratekewe n'ubwoba mu gihugu cabibarutse. Kije byose bigaragara. Twifuza kuba mu gihugu aho abanyagihugu basabikanya ivyo igihugu gitunze bose atamwana n'ikinono. Twifuza igihugu giteye imbere, twifuza igihugu gisubira kugira ijambo mu makungu, cubashwe ciyubahirije. Leta y'u Burundi ikaba gushika ubu yarankiye intumwa idasanzwe ya ONU iraba agateka kazina muntu Fortune Gaetan Zongo guhonyoza ikirenge ku butaka bwayo. Twabamenyesha kandi ko umugwi w'igihugu uraba agateka kazina muntu uhawe ipete yo ku rwego rwa A nka CNDH ubufatwa nk'uwigenga vy'ukuri ugakurikiza urudome kurundi amasezerano y'i Paris bita Principe de Paris ajanye no guhimiriza no gutsimbataza ibijanye n'agateka kazina muntu. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cy'uno munsi, mwariko mugishikirizwa na Emile Nibasumba. Cyari ikiganiro ku isoko.